iza kuba novuga ngo irabwa canke iza kuba baraba ekipe ya Madrid mbega ko no musi iyaza kubana muri gwa rugendo rwabo novuga ngo gushora kuba ishika ku rukino rwa gatatu tazi gutsindwa canke idoshike muri za nkino novuga ngo zabo 10 atagutsindwa kurimwo n'urukino vuga ruza kuba runahuza ino migwi ishika kuri 2 ekipe Levante ekipe ya Madrid gicisa novuga ngo 3 kuri jone yabo ya gatatu bwana Houston. Ya novuga ati ni ibintu biza kuba bidasanzwe cyane kubera yuko Real Madrid bari mu rugendo rwo gushora gukwiza inkino zigera kuri 10 badatsinzwe kanatsinda ubona yuko zimaze gukinwa basa nabako barazitwaramo neza ubona ko neza bafise amahirwe ariko bikaza kudutera amakenga twibaza ati mbese Real Madrid kihaza gushora kuva imbere y'uno mugwa Levante cyangwa se Real Madrid ku munsi wa samedi muri weekend bazuva imbere mu rwa Atletico Bilbao kanatsinda ubona ko ari na derby novuga ati dasanzwe Atletico Madrid ariko ivyo byose ni wait and see ariko ndabona ko amahirwe ya Madrid irafise gushobora kuva imbere Levante ariko ivya Atletico de Madrid vyo tubishira muri wait and see ni ibintu bigoye cyane kuko ni derby dukunze kubona ko Real Madrid ishobora kuza ari mbi muri umwaka ariko ugasanga birayoroheye kwitsinda umugwa Atletico de Madrid cyangwa ni Atletico de Madrid ishobora kuza ari mbi ku rwego rwo hejuru muri uwo mwaka ariko ugasanga biroroshye cyane gushobora gutsinda umugwa nka Real Madrid kanatsinda usanzwe uri mu kanza ca mbere muri La Liga novuga ati rero ni urukino twebwe ati ni wait and see ubundi naho Real Madrid bahura na Levante novuga ati Real Madrid yafise ivyangombwa byose yafise ibishoboka byose kugira ngo bashobore gutsinda no mugwa Levante kanatsinda ubwagetse no kuraba no muri histoire yabo yagiye iragirane ibahuza ino migigira kuri 2 udusanga no mugwa Real Madrid uri imbere cyane y'uno mugwa Levante kanatsinda ugiye ukaraba no ku rutonde rw'imigwi uno munsi muri La Liga usanga umugwa Real Madrid ufata ikibanza ca mbere mu gihe Levante nawe uri mu kibanza ca 16 novuga ati rero ni ibintu turindiriye kandi twiteze intsinzi cyane hanini ku ruhande rw'umugwi wande uno mugwi wa Real Madrid. Ni Real Madrid nivyo bari hejuru ya Levante ugerageje kuraba kubijanye na performance individuelle z'abakinyi ndetse na performance d'equipe. Mugabo duheruka kera kubona club ya Real Madrid sinda rero tour Levante nukuri bivuga ko par exemple ugiye nko kuraba nka match zigira kuri 6 Real Madrid baheruka gukina ndavuga kuva saison ya 2020 match retour endabi Real Madrid bakina na Levante Real Madrid batsinzwe igisindo kimwe ku busa ari ku munsi wa 2025 umwaka uheze ku munsi wa 5 w'urukino Real Madrid batsinze 2 ku busa ekipe ya Levante muri match ari kibuga cha Levante baca baza kuri Santiago Bernabeu ku munsi wa 2021 w'urukino Real Madrid ntibitwaye neza imbere ya Levante bakubiswe ibitsindo 2 kuri kimwe na Levante ndibaza ko benshi baca bibuka runo rukino umugabo yitwa Eder Militao yaririye ko ni karata novuga ngo itukura ku munota wa 8 w'urukino umwaka weze ekipe ya Real Madrid ihuye na Levante muri match ari ku munsi wa mbere w'ihiganwa unako wa kabiri w'ihiganwa Real Madrid ikina na Levante y'abakinyi novuga ngo bashika kuri 11 mugabo nyuma baza kuba badakwiye umukinyi yitwa Aitor Fernandez aza gwabwa ikarata itukura ku munota 80 w'urukino nako 80 w'urukino ekipe ya Levante yananije club ya Real Madrid biza kurangira banganije ibitsindo bigera kuri 3 ku bindi hari 2021 hanyuma match retour iki kiringo nyene Real Madrid kizinda Levante ibitsindo bigera kuri 6 ku busa niyo match novuga ngo baheruka guhura ubwo rero ndibaza eske Real Madrid bari play yo guhindura ivyo ekipe ya Levante yari maze igihe bakorera ko byo kutabatsinda nako match ya retour umwanya novuga ko namahirwe asa nayo yabonetse kuri Real Madrid ariko mugabo novuga ngo Levante batanguye nabi ariko ugerageje kuraba ivyo bariko barakina mwino minsi basa nabatanguye gusa nabagaruka anovuga ngo mu bihe bisa nibimeze neza cyane gose bifashije abana bakinyi bagiye batandukanye arimo nabo basinyishije umugabo witwa Etayon bakuye muri ekipe ya Villarreal n'umugabo witwa Unai Vencedor ubona ko ni bamwe bakinyi ariko baraza kugira ngo bafashe muri squad yabo uretse ko banasanzwe bifitiye abakinyi novuga ngo bameze neza cyane gose muri club yabo nk'umugabo witwa Carlos Alvarez wo mu Espagne muri kano kanya amazina ko batsinda igitsindo harimo no witwa Etayon nyine basinyije mu Cameroon ariko arabafasha cyane gose muri ino season je kubganje novuga ko n'urukino za kwa meze neza cyane gose ku ruhande rwa Real Madrid ndetse no ku ruhande rwa Levante ndetse ni na Real Madrid tumaze n'igihe tubona ivyayo menga bisa n'ibijugumba gato tuguma no mundi turondera kwiga dufite inyota yo kwiga tukaraba ngo ni iki Real Madrid uyu munsi baza kongera gukora gishobora kubahesha ishema cyangwa se ibyo Xabi Alonso ariko arakora biraza gutanga iki mu bisanzwe n'ico kintu gikomeye tuza kugerageza novuga ngo kurondera muri club ya Real Madrid kuri uyu munsi handiho ni ekipe ya Levante za kuba akazi kadasanzwe muri no rukino rw'uyu munsi nabonye wanashaka ngo witwa Xabi Alonso bwana Patrick na Houston
wakaragerageza aze kurabara yuko ashobora kuba ruhure wanashaka no witwa Demiritawo dushaka kuza kubona ngo lise bakiye bamwe na bamwe muri defense uwitwa navuga ngo witwa Raula Sesio gushaka no witwa navuga ngo Dinjese tukaza kuba tubona yadiyo navuga ngo twari tunyotewe cyane kuba ashobora kuba tubona inyuma yo dushobora kuba tubona wanashaka witwa Dinjese yagize ikibazo c'imvune kana ko ikibazo cyo kuronka ikate tukura kuno munsi rero ngo tuzakuba dushobora kuba turabona ngo hari impinduka zo kubona hagati mu kibuga uno munsi bajite Bellingham bagarutse uno munsi abitwa ba Edouard Kamavinga baragarutse aba mama Sutuno barahari abitwa ba Radagire barahari akibatandukanye ba Vinicius Junior uno munsi niko kaje gushobora kuzakururira abakinyi batandukanye tutakuba tubona bamwe n'abakiro nka Jide Bellingham atanguye niko tukubona ino diyo ya yibona hoshye kuba bindavuga ngo Raul Session witwa Dinjese uno munsi ni giki tuzakoresha twitega neza ku rukino rw'uno munsi si tucane cyane ku bakinyi uvuga ngo bata ko kinda no rukino rw'uno munsi ko twumvise ko Xabi Alonso twabibabwiye ko mu miseze ni Xabi Alonso ivyo gushobora kuba avuga ngo ndaza kuba ngira 11 de départ ivyo bintu vyaramunaniye uno munsi uza gusanga Redagi yamaze inkino zivuga ngo zitandukanye adashobora kuba abura mu bakiyi batandukanye mugabe hora no rukino ruvuga ngo muri weekend witwa ravuga ngo witwa Redagi bamushize hanze binjiza bitwa aba Masuno bako barakina Abraham Diaz nako bagonza rugase bako ratangura uno munsi abakinyi utarashaka gusubirizwa ni novuga ngo neza no witwa Kylian Mbappé hamwe n'umunyeguri witwa Alvaro Carreras uno munsi kumengo witwa Xabi Alonso arukuna mahindagura ibintu by'abatandukanye uno munsi ngo yavuze ngo negeza guhindura nticarika witwa Demiritawo ngo aruhuke waza ukino rwa Atletico de Madrid ngo ameze neza kandi tukiri no mu ntango za champion je ibintu vya Xabi Alonso kumva yuko yabafashe ingingo kururira Demiritawo nariga navuga ati yimirije nk'inkino zikomakomeye ejo haza arimije bahura na Atletico de Madrid arimije kandi undi rukino rwa UEFA Champions League hose n'ahantu novuga yuko akeneye amanota ariko kandi ntigwa rugero rwize ko kumva ko yoruhurira Levante yohurira bamwe mu bakinyi imbere ya Levante kuko Levante numwe mu migwi dukunze kubona nubwo utsinda harukuru kunze kubona mugora hari n'inkino zimwe na mugenzi de Patrick yashoye ko aranazica ko hariyo usanga Levante iratsinda uri mu Real Madrid canke hamwe banganya kuko biragoye cyane asanze ari ibintu bigoye cyane ko mu Real Madrid uzugatsinda Levante ari retour ni ibintu bikunze kuba ariko ni ibintu bihora biba ariko bikunze kuba gake nko mu myaka igera kuri 6 canke 5 uza gusanga ni gake Real Madrid yagira atsindiye n'umugwa Levante ari retour rero ni mu gihe rero Real Madrid wizi neza kuri imbere y'umugwi nka FC Barcelona amategera kuri abiri kandi kanatsinda uraze FC Barcelona yakino gihe ukuntu imeze uraze no kuni kiritwara ikirakina yerekana ko hari inyota kana kifise na mwarige we mukebe wamaze no kuyisumba igikora ibishoboka vyose kugira ngo irabe ko yogushikira ndetse ganakurengana kuga isubire kugira amahirwe gutwara ico gikombe ca La Liga umenye neza muri izo nkino FC Barcelona Rwanda hari urukino muzohura kandi hari n'izindi nkino uzi kuzohura n'indi migwi kunzi kubina kubangamira harimo na Atletico de Madrid ndavuga terekara kajyo keza kaza Xabi ko kugeza kuvyaza umusaruro uruno rukino rwa Levante na kanatsinda batazi bizova muri resulta ku munsi wa gatandatu bahura na Atletico bagakwire gukoresha kanya keza bariko bakina none mu rwa Levante kugira ngo bikunde bahakura amanota agira kuri 3 hama bagaruke kuzokora ibisigaye imbere ya Atletico de Madrid batitaye ngo tubika bakitu uzokoresha imbere ya Atletico canke imbere muri UEFA Champions League mba numva ko atarukino namwe bakwiye gukengera kubera yuko bari muri course novuga ngo yamaze gutangura ari mu muvuduko udasanzwe cyane ku rugero rwo hejuru rero abakinyi bose bafise ico bashobora kumufasha ntavyo kururira je kubganje ntavyo kururira ngo Demiritawo nimba bona ko ari umukinyi mwiza cyane gusumba Raul Asensio mbambona ko byari byiza cyane kubakinisha na Dino Jisen kuko bamuha resultat nziza nkiza bayifuza hamagakoresha baje bakinyi nabona ko ari liste de base yiwe 11 de départ yiwe nziza abona imwibi hari vyiza gusumba yindi abari akwiye gukoresha imbere Levante kugira imuhereze tanziza ahubwo abakwiye gukora nimba ari impinduka agomba gukora akazikora mu gihe amaze kubabona ngo jengana amaze kwibika ko amanota agira kuri 3 hari bamwe mu bakinyire bakeneye konza kubaruhurira atari kuvuga ngo reka ntanguza abango ko ari Levante ishobora kugutsinda ico gitsindo kimwe uko bigenza kose n'ubwoza n'abakiyi bose ubona ko bafise ico bashobora kugufasha bikananira ko bashobora kukigombora mbere y'umugwa Levante bivanye n'amateka mufitani ni byinshi cyane bishobora gukora ariko je kubganje manumva Xabi Alonso asa naho menga araboshwe n'ibintu kanaka novuga ngo bijanye n'ikina giwe mu mupira w'amaguru kubera ko par exemple geno ndabire afite abakinyi bashasha bamaze kuza muri club yiwe Jide Bellingham yamaze kugaruka ubwo Radagire arashobora kugira ikibazo mugabo kandi hari n'abandi bakinyi bashobora kuza kandi bakerekana neza mugabo bitwara ura session baze ko twese twabonye match heruka ukuntu yayikinye ukuntu yarateye ubwoba yayikinye kabisa ubona ko ariko aragwana cyane gose kubganje mugabo mamono menga kanatsinda ahubwo anakwiye no kuzaramenyerezwa mu kibanza ca
agikina muri umugabo yitwa Trent John Alexander Arnold ariko kandi akanaraba ukuntu novuga ngo ibintu abitunganya neza je kubganje sinzi nyene ukuntu Zaba bibona mugabo arikwiye kuraba ukuntu yiga agategura umugwi wuzuye apana ibintu byo kuguma fadikanisha aguma hindagura ntiturabona abakinyi 10 muri defense arasambura muri attack arasambura muri mediane arasambura rero je kuba impamvu umenga Zabi hari ukuntu abereye novuga ngo kugira equipe yiwe de base akanga kugira ibintu byo kuguma asambagura noje ndibaza eske imbere ya Atletico Madrid rega ubu match zoroshe ziriko zisa nizigenda zegera ku musozo Zabi azohagera akiriko aragerageza ibintu bihave bimukundira ko yitwara neza noje kubwanje navuga ngo ni ibintu bigoye cyane gose kuri Zabi Alonso ariko mugabo arakwikura ukuntu agerageza kugira gute kubijera yateraza kugerageza ushobora kuba ari karabije nuvuga ngo nurukino za kubagisha isano uvuga ngo zitatu n'imetero 30 nurukino rwa La Liga ruza kuba ruba kuri jone yabo iya gatandatu tuzogana tubabwira ku munsi w'ejo nuvuga ngo ibizoba biriko biravugwa mu rukino ingene zoba rushobora kuba ariko ragenda ariko tuje ku musozo wanashaka nuko mbona ko inkuru imaze gusohoka canke ivuga bwango nuko witwa Noni Madiwe kakina equipe Arsenal abaganazi wanyu kwa ba Patrick wegize imvune gikuba wanashaka ituma ashobora kumara hafi amezi ashika kuri 2 hariya Noni Madiwe kugira imvune muri equipe Arsenal aza kuba homvye cyangwa ku bande gwiwe cyangwa Noni Madiwe equipe Arsenal niza kwihomvye Houston jewe na Arsenal siburi kintu no ivuga ko kirenza ariko kwivuga shika cyo twe ikintu gisigaye muri Arsenal oya burya akabikara twingwa nka keza burya no Arsenal je kintu mbarado special gisigaye muri Arsenal umumenyeza ari mwiza si mubi n'abakinyi beza si babi habwe ikintu kivuze muri Arsenal n'amasengesho gusa bafukame n'amasengesho abuze baje kwisonzesha basubira imbere y'Imana nibaza yuko bo barayovye nka Yona iyo ni Imana ikamutuma ati genda utanga ubutumwa inineo aca arikatira inzira yifatira ubwato aragenda yagomba ifi ibona kumumira kubera yuko atumva Imana rero Arsenal ndabarura nka wa mugwi kumbera ikintu kanaka batashoboye kumvira Imana yabatumye kubera yuko Arsenal no kuri vraiment ugegeje kuraba mu migwi yakoze recruitment ikomeye cyane ku mugabane wa Buraya ni Arsenal ugegeje no kuraba umumenyereza mwiza ashobora gufasha Arsenal gushika kuvyo kumbure bifuza gushikako uno mugabo ndavuga ndaramwibagiye neza nabo wa Arsenal mfashe izina rya Mikel Arteta gabashi ni hatari ibibazo Arsenal irimo biko bintu banibagiye n'umumenyereza izina giye uno Mikel Arteta afise ubushobozi bwo gutuma Arsenal yisanga muri vya bihe vyiza kuko ugegeje no kuraba Arsenal no bwitsindwa ni wa mugubona ko watsinzwe ariko umukino wari kuratanga mu kibuga wari umukino mwiza cyane ubwo burenganzira bwo gutsinda Manchester City ubwo burenganzira bwo gutsinda Liverpool ubwo burenganzira bwo gutsinda Man U ariko bikarangira ubona ko Arsenal vyanse kwakura amanota agera kuri 3 itsinzwe rero novuga ati uretse nuko birangira ubona ko Arsenal yakinye vyiza ariko vyanananye kwitsinda ikigece ko gusomba nk'agasunuzo nka bonus n'inyongera Arsenal kiraronka abakinyi batera bigira mu mvune wari ufise Bukayo Saka mwiza agiye mu mvune no musurishimye ati yagiye mu mvune ariko ndafise Noni Madiwe ashobora kuza kama nivyo Bukayo Saka yagatanga mu kibuga ariko nawe nyene ngo wakubise mu mvune ameza agere kuri 2 uri kurumva Odegaard nawe nyene akina 2-3 mu mvune none gashaho uribaza neza Arsenal uko kweri ni kumbwiye oya nukuri je uko ni kuvuga je Arsenal irane n'ikigongwe mba numva ko twoyitoreza umusada w'amasengesho buri bantu bose basenga ati ndugwite turabasavye iyo musenge mwibuka Arsenal vraiment kuko Arsenal mu bibazo Arsenal nta bubi n'umwe twoyitora ngo ifise umenyereza nta kosa twomushinja uretse yuko rimwe hari mistake akunze kugira ivaye n'abakinya atanguza mu kibuga ukabona basize hanze ariko ukabona iryo kosa yakoze mu ntango y'urukino hari ukuntu ari kosoye hagati mu kibuga mu guhindura babakinyi ariko ukabona neza ntihari bwaberetare kuko aje kubihindura muri 45 minutes aje kubihindura muri 60 bigishoboka yego vyakunze ko ico gitsina kimwe kigombora ariko biransi ko ronka amanota 3 yatanguje liste nziza imeze neza imbere ya Liverpool ariko birananiranye ko ashobora gutsinda Liverpool birangiye mukubise ukabona neza ko Arsenal nta kwitakoza ariko vyanse rero igisigaye mba mbona n'amasengesho gusa n'amasengesho Patrick nimbusenga usengera Arsenal Didike nimbusenga usengera Arsenal bakunzi bafana ba Arsenal mwe mukurikina Kejo Sport nimba musengera Arsenal kubera yuko Arsenal simbona ikintu simbona ngo twovuga ngo ikosa rihagaze kugira Arsenal isange mu bibazo
no ariko bwanje mbabona ikibazo ahubwo ca Arsenal gishingiye ku mugabo witwa Mikel Arteta kubera ko par exemple iyo ndabire nka match bariko gukina Mikel Arteta uri umugabo nivyo warubatse ekipe yawe ariko ibijanye no gusuma nivyo hari gihe basi n'imiburi buri dushobora kubona nka vyiza kandi kanatsinda bikaba vyiza mugabo urakunze guhura n'ibibazo vy'imvune nibaza ko biba bishingiye kuri staff yawe nawe naho nyene par exemple nka Real Madrid baravuze bati ibibazo vy'imvune turabifise dukora ikireka twirukana baganga n'abandi batandukanye batigura abakinyi aba préparateur physique umugabo uyu munsi turiko turabona Real Madrid bafite equipe novuga ngo nziza itari kuregira imvune zitandukanye nk'izahoraho uyu mwanya rero par exemple muri Arsenal urabizi neza ngo maze saison zine zitanu ukugwamo n'ikintu cyitwa imvune eske Arteta muri plan z'abantu ukoresha nta bintu ushobora kubona bishobora kuba biriko biratuma equipe yawe ititwara neza canke se imvune zigaragara muri squad yawe muri equipe yawe hanyuma kigira kabiri nivyo Marc Bartra uno mugabo yavuye muri Atletico Madrid yashitseyo Arsenal bitangura kubona bakoze novuga ngo amatransfer meza hanyuma uko abakinyi bariko barakinishwa muri club kumeze gute par exemple ngeno ndabire nka match bariko gukina iyi match bariko kumenya na Manchester City Arteta hagati mu kibuga hose yarahishe zana Declan Rice no milieu défensif uciye umwasosiya n'umugabo witwa Martinez Zubimendi no milieu défensif uciye umwasosiya kandi n'umukinyi yitwa uyu mugabo w'umunya Espagne uno Mikel Merino oye no mu milieu défensif nubwo rimwe n'amakoze gukinishwa kuri nimero 10 nukuvuga mu bakinyi batatu bose washizeho nta mukinyi n'umwe serva wa Satirizi ahari none maduweke kuvunika kwiwe je ko gwanje ndanabiharura kuburyo ariko rakinishwamwe muri club ya Arsenal match baruka gukina muri Premier League imbere yuko bakina iye Manchester City umugabo yitwa Mikel Arteta ariko arakinisha ekipe yiwe bafise ubusa kubundi yinjiza Trossard umugabo yitwa Martinelli batsinda ibitsindo bigera kuri 2 haba harimwo uno mugabo yitwa Noni Madueke agaragara ko ivyo ariko arakina byose yarushe aka 30% yarushe biranga vraiment ko ubona ko n'umupira agiye kuwataka yarushe ahagaze mu kibuga bigakukaga kwicara kugira gute amazi imisi yitanga mu kibuga kuva ku munota wa 1 kugeza kwa 15 eske yoreka kuvunika gute na cyane ko bariko nakinishwa no mu kibanza kitari iciyo rero ko bwanje novuga ngo Mikel Arteta uko ariko akinisha abakinyi b'abasatirizi baza gutora imipira hagati mu kibuga bakanayiduza no gukinisha abakinyi bo hagati novuga ngo bafise profile zigomba gusa mu gufise nk'umugabo witwa Eze uzi neza ngo yarakina kuri 10 kandi agatanga performance nziza nubwo mukinisha ku manda abakinyi bo ku manda ari benshi ufiseho utovuga ngo ndamubitse nza kumukinisha ku ruhande ubizi neza ngo Trossard ashobora kuma ibintu byiza Martinez ashobora kuma ibintu byiza ko mbuza abakinyi bandi nze kugira gute ko Odegaard nashobora kumuronka ubwo roje kubwandi nagize amakosa umugabo yitwa Mikel Arteta gestion ya ekipe yiwe imeze nabi ati gestion novo ya Mikel Arteta imeze nabi cyane ariko imbere ko dusezera mu kiganiro cyaje ko no munsi nuvuga ko n'amasano novo yamaze kuba ariko atujana tumera amateka to cyane hama dushobora kuba tunasubira ku mantereza nyama dushobore kuba wanashaka tuja ku musozo w'ikiganiro